gikorwa twagikoze mu kiringo kingana n'imyaka 6 kandi cyakozwe ku buryo bwinshi bungana na miliyari 17 kuko niko navuga imbona kazoza ivyo twifuza uburundi bwoba ingene bwa bumeze mwebwe nyene mureretse abarundi ko atari kinyoma ndanezerewe cyane kubona cyane abakozi b'Imana ariko barabikora erega hari abandi bazi yuko ari ukuguma gusa uri ku mavuseri twavuye muri mwebwe hanyuma twikorera uwo mutwaro wo kubarongora ntabyo twoshobora twenyene mubandanye rero mudusabira uko bukeye uko bwije kugira ngo tugume mu nzira Imana yateguriye Burundi dushike twese kuri cya gihugu cyiza igihugu cy'amata n'ubuki.
nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi hamwe n'umutambukanyi wanyu turabahaye kaze cane hano mw'ishengero rya Pentecote misiyoni ya Bujumbura. Turamutse dutewe iteka na nyaricubahiro kuza kutwugururira ibikorwa vyakozwe n'ishengero. Twagomba kuvuga mu ncamake icatumye dukora ibi bikorwa. Twaronka abamisiyoneri n'abandi bashitsi bacu tukaja gusengera aho tubakirira, maze mu nyuma turaja inama n'abakozi b'Imana n'ishengero tubona ko ari vyiza kurondera inyubakwa nziza y'uburaro yokwakira abakozi b'Imana hamwe n'ingenzi zoba zitugendeye canke zigendeye igihugu cacu ciza c'Uburundi. Nyandicubahiro Perezida wa Repubulika, twagomba ngo abantu bose babikoze muje kubashimira kuko iki kintu cyose cyakozwe ni n'amahera twegeranije mu banyeshengero, atamfashanyo n'imwe ivuye mu mahanga. N'abanyeshengero b'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura babikoze kuva hasi kugeza hejuru. Iki gikorwa twagikoze mu kiringo kingana n'imyaka 6 kandi cyakozwe ku buryo bwinshi bungana na miliyardi 17 begeranije mu myaka itari mike tuja turabika bike bike. Tumaze kumva rero n'intumbero mufise yo guteza imbere igihugu, turabona ko twokomvya kugira ngo natwe mudutere iteka muze kutwugururira iyi ngoro. Iyi ngoro rero yitwa uburaro, twarayise izina Ebenezer Palace. Iri zina Ebenezer riva muri Bibiliya. Twaciye mu byago byinshi no mu bukene bwinshi ngaha, ariko muri iki gihe turabona ko Imana yatugendeye ikadutabara. Ebenezer rivuga ngo kugeza n'ubu Uhoraho aradutabaye. Iyi nyubakwa rero irimwo ivyumba 104, ikabamwo ivyumba 16 vy'iteka n'icumba gikuru kirimwo ivyumba vyinshi, ico bita suite presidentielle. Haraho igihugu cacu kizoronka abashitsi, twaragiteguye neza kugira ngo babaturungikiye natwe tuze dushimira Imana. Tukaba dusubiye kubashimira ko mwaduteye iteka. Nimugire amahoro nyiricubahiro Perezida wa Repubulika. Banyakubahwa mwese murongoye iri shengero rya Pentecote muri iyi paruwase, mwese banyeshengero umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. N'akanyamuneza kadasanzwe kubona Imana yadushoboje tugashika kuri uyu munsi mwiza. Reka ubwa mbere ntangure ndabakeze kuko igihe mwahimbaza yubile nari nafatiwe sinaronka akanya, mugabo nararungitse ubutumwa babandamukinze. None nanje konje ndabakeje cyane, Imana iguma ibongera imigisha. Nezerejwe nuko mwamenye icyo Imana idutuma kuri iyi si. Imana ikirema umuntu yaramugera umurima wa Edeni ngo awurime awuzigame awuhingure uwo murima. None rero nejerejwe nuko mwamenye yuko iyi si dutegereza kuba ari twebwe nyene tuyisikura, tukayihingura, tukongera tukayizigama. Ataki ukoze kuri iyi si ntacyo bukorera Imana, kuko Imana umuntu wese yaramutumye ubutumwa. Uretse kuri Nazimana harimo nuko ubandanya ugira neza ivyo Imana yaremye. Aha rero muriko murubaka, muba muriko murasikura yasi Imana yaturemye. Gukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye.
ubu rero murabona yuko igihugu cyacu turiko turagikora neza. Aho mu minsi iheze twaragenda mu manama mu makungu, wavuga uti turasabye natwe inama ikurikira izibera i Burundi, ikibazo bakubwira ngo muravuze ko muzoturaza, bagaca basiba kuza. None ibi muriko murakora ni iterambere rikomeye cyane mu gihugu cyacu. Iyi nyubakwa mwubatse irerekanye ko bishoboka, kuko hariho abahora bibaza ngo ntibishoboka. Iri ni iteka. Abahora rero bibaza ko Burundi buzokwama buri inyuma, bamenye yuko bishoboka ko tubwubaka kikaba igihugu cyiza cyane. Ubu muramfashije, kuko niko ndavuga imbona kazoza ibyo twifuza Uburundi bwoba ingene bwa bumeze. Mwebwe nyene mureretse abarundi ko atari kinyoma. Ndanezerewe cyane kubona cyane cyane abakozi b'Imana ariko barabikora. Erega hari abandi bazi yuko ari ukuguma gusa uri ku mavuseri, ataco ukoze ntaco uba uri gukorera Imana. None ndanezerewe cyane. Nkaba rero mbandanya ndabasaba, ubwa mbere tumenye yuko iyi si Imana yaturemeye ari ikirezi cyiza. Nkabasaba yuko rero twobandanya umutima wo gushyira hamwe. Iyo mutashyira hamwe ibintu byashoboka. Mugume rero muri uwo mutima w'urukundo, tugire urunani. Kera ntitwibwira kubaka igihugu kubera shetani yari yaradutwaye itujana mu bintazi, dutangura kurabana mu bwoko, turabana intara, aho kubatsa igihugu tuguma dusamara. None rero ndabasabe yuko twoguma ku mavi, shetani ntizisubire kudutwara mu bitari ivyo. Tugume dusengera urunani, urukundo mu bantu. Hanyuma rero kandi ndabasabe kuguma mudusengera natwe bw'indogozi. Twavuye muri mwebwe, hanyuma twikorera uwo mutwaro wo kubarongora. Ntabyo twoshobora twenyene. Mubandanye rero mudusabira uko bukeye uko bwije, kugira ngo tugume mu nzira Imana yateguriye Burundi, dushike twese kuri cya gihugu cyiza, igihugu cy'amata n'ubuki. Nimucike inkokora ngo Burundi ngo ni bukene. Uburundi buratunze kuko turafise umutahe, ahubwo hageze yuko dukora dutera imbere ntagire n'umwe acika inkokora. Mudusabire rero kugira tugume muri iyo nzira, natwe ntuze tubahemukire. Byose ni Imana ibirema ikabikomeza, kandi dushize hamwe tuzoshika. None rero ndabakengurukiye cyane, tubandanye twese turi kumwe mu gisabisho no mu bikorwa. Imana ibahezagire.